are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show. Ndabaramukije neza mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo. Imana ibagirire neza nitekana umunezero mwinshi gusubira kuba hano kuri no munsi kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Imana ihezagire mwebwe mwese mufashwa muhezagirwa n'izi nyigisho kandi ibandanye ibagirira neza, kandi ndongera gusabira umugisha mwebwe mwese musengera iki gikorwa. Ni igikorwa gikenera amasengesho cyane, ni igikorwa gikenera abantu baba ku mavi ku bwaco. Rero mwebwe mwese mufata akanya ko kugisengera n'ukuri Imana ibampera umugisha ibahezagire cyane gose. Ni Karine Bera baranyizigiye, ni wa munsi dusangira amajambo y'Imana nkuko vyama bigenda kuwa kabiri wa mbere utangura ukwezi. Ndavuga ku bwa Nkund'Ijambo, ndavuga ku bw'iki gikorwa, ndavuga aho cavuye, ndavuga urufatiro rwacu. Urufatiro rw'iki gikorwa ni ijambo ry'Imana, no gusoma ijambo ry'Imana, no gukunda ijambo ry'Imana, no kurigira urufatiro rw'ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Iki gikorwa cavutse mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8. Haravuga ngo biri muri iki gitabo c'ivyagezwe uvyamize ku mutima, ku muntu mu kanwa kawe, ku murango no mwijoro, ngo niho ivyawe bizogenda neza. Nasanze ninamize ijambo ry'Imana mu kanwa kanje, ninamize ijambo ry'Imana mu mutima wanje, ninarigira urufatiro, ivyanje bizogenda neza. Niyo promesse mfise mu ijambo ry'Imana. Nico gituma kuwa kabiri wa mbere utangura ukwezi mvuga ku bw'ico gikorwa, mvuga kubwa aho cavuye, mvuga urufatiro rwacu. Imana ibahezagire. Aya majambo y'Imana nshaka dusangira no munsi ari mu gitabo candikiwe Abaheburayo mu gice ca 4 umurongo wa 12. Haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubushobozi, rikarishe kuruta inkota ifise ubugi impande zompi, rikinjira gushika naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, rigasuzuma ivy'umutima wiyumvira, ukagirira imigabo. Imana ishimwe cyane. Iri ngo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ari amajambo gusa dusoma muri Bibiliya yanditswe n'abana b'abantu, ego nivyo yanditswe n'abana b'abantu, ariko ntabwo ari collection y'amajambo atandukanye y'ibitabo bitandukanye vyanditswe n'abana b'abantu. Ariko no munsi nashaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana rifise ubushobozi. Haleluya. Ijambo ry'Imana rifise inkomezi zidasanzwe. Imana ishimwe cyane gose. Imana yarashize ubushobozi mu ijambo ryayo gushika yaho byatumye atakintu na kimwe yoronka irigereranya. Sinzi ko muvyumva, nta kintu na kimwe yaronse yogereranya n'ijambo ryayo. Yararyambitse inkomezi zidasanzwe, yararyambitse ubushobozi budasanzwe ku buryo atakintu na kimwe kiriho tworigereranya. Imana bwayo yarivugiye ngo riruta ubushobozi, rikarishe kurusha inkota ifise ubugi mu mpande zombi, ikarishe mu mpande zombi. Inkota turabizi ko ni ikigwanisho gikaze, ikigwanisho cica, inkota irica. Ariko Imana yaravuze ngo ijambo ryayo riruta ubushobozi inkota. Naho inkota yokariha mu mpande zose, iguma irutwa ubushobozi n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero the most interesting part y'iri jambo twasomye ni ingene bavuga ngo ijambo ry'Imana ngo ririnjira ngo gushika yaho ritandukanya. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngo ririnjira gushika yaho ritandukanya ngo impwemu n'ubugingo. ngo ijambo ry'Imana ngo ririnjira gushika ritandukanya ngo ingingo n'umusokoro. Ijambo ry'Imana yashatse kutumvisha ingene ririmo ubushobozi bukomeye, ingene rihambaye. Yaravuga ngo ririnjira rigatandukanya ivyo vyose, ririnjira kugira ngo riduhindure, kugira ngo ritugire ab'Imana ishaka ko tuba. Imana ishimwe cyane.
je nkora kwa muganga muramba nja mu ma operation mwamwe ndaba ma operation y'imitima, ndaraba ma operation ya césarienne bakabagira césarienne umuntu nkabona ingene mu kugira césarienne par exemple ingene kugira bazoshikiraho umwana ari baca ku ma layers indwi kugira bazoshike uyu mwana ari baca mu ma layers indwi barakata bagasubira bagatandukanya n'igihe banakwega umubiri bagatandukanya kugira batandukanye kugira bashike uyu mwana ari aho bariko bakoresha utubugita dukarishe cyane gose dukata iyumvire gukata ukakata ugaca nko ku ma etape indwi niko novyita ugakata hose ugakata ukaguma winjira gushika uzoshika iyo umwana ari mu kubaga umutima barabaga bakanasatura igufa bakugurura bagatandukanya amanzenya amakote ama ribs bakayatandukanya kugira bashike iyo umutima uri ivyo vyose baba ariko bakoresha ibintu bikarishe cyane ntabwo bikatwa n'izimbo gitadukoresha mu gukata igitunguru urumva ko ari ikintu kiba gikarishe cyane gose bariko barakoresha kugira ngo bashike aho bashaka gushika rero mugabo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iri jambo ry'Imana ngo riraruta ubushobozi ivyo onye rirarusha impomezi ivyo mpejeje kuvuga kugira ngo Imana itanga akakaroro k'inkota kwari kugira ngo yerekane ko ijambo ryayo rirashoboye gushika hahandi hari indani hahandi wowe utiyumvira ingene hohinduka muri Bibiliya y'Icongereza aho barabivuga neza cyane baravuga ngo it exposes ngo the innermost thoughts and desires. Donc ijambo ry'Imana ngo rirashika ngo vya bindi vyose biri hari indani byiyumvirwa indani muri twebwe ngo vya vyifuzo byose vya hari indani ngo rirashikayo ngo rikabigaragaza ngo rikabikurayo. Kuvuga ijambo ry'Imana rifise ubushobozi bwo guhindura bwo kwinjira bigatandukanya vya bindi bitayihimbara mu bugingo bwacu. Muri soul yacu habamwe ama emotion habamwe amarangamutima habamwe ivyifuzo habamwe ivyo imigambi ama affection niyo biba ariko muhemu spirit kugira ijambo ry'Imana rivuze ngo ritandukanya ngo soul and spirit muhemu wewe ni adusunikira gukunda Imana adusunikira kuba connected n'Imana adusunikira kugiranira imigenderanire myiza n'Imana adusunikira adutandukanya n'ivyo bindi byo dutwara kure y'Imana kubera kenshi ivyifuzo by'umubiri ivyifuzo byacu tugenderamo amarangamutima yacu kenshi bidutwara kure y'Imana kenshi bidutandukanya n'Imana ariko rero ijambo ry'Imana ngo ririnjira rigatandukanya ubugingo ngo ni muhemu rigatandukanya ingingo n'umusokoro mu bisanzwe muri anatomy ingingo n'umusokoro ni ibintu bidatandukanye kubera ki umusokoro uri ndani mu ngingo ni ibintu bidatandukanye ntibivana ariko kugira Imana itange akakarorero yashaka kwerekana ububasha buri mu ijambo ryayo yashaka kwerekana ingene ijambo ryayo rihindura yashaka kwerekana ingene ijambo ryayo rishikana hahandi tudashobora kwiyumvira twe ko ryoshika. Haleluya. Rero iyo twaretse ijambo ry'Imana rigashika muri twebwe iyo twarihaye umwanya iyo twarihaye ikibanza kugira ngo rikorere muri twebwe kubera ijambo ry'Imana kugira ngo rikorere muri twebwe kugira ngo rihindure ubugingo bwacu kugira ngo ritugire abo Imana ishaka ko tubanza kuvyemera tubanza kuriha ugo ruhusha. Umwana w'umuntu Imana yaramuhaye uburenganzira bwo guhitamo yaraduhaye shwa nitwe tugira shwa yo kwemera kuganzwa n'ijambo ry'Imana canke kutaryemera nitwe tugira shwa yo kwemera kugenda kw'ijambo ry'Imana rishaka ko tugenda canke kutavyemera ni shwa yacu nitwe duhitamo ico kintu uko dukeneye kugenda ariko uryemereye wemeye kuginjira muri wewe kugira ngo rikorere muri wewe ijambo ry'Imana riraguhindura ijambo ry'Imana riragutandukanya n'ikibi ijambo ry'Imana riragera indani muri wewe
rigatandukanya ikibi n'iciza, riragera indani muri wewe rikakubohora, rikagukura muri vya bindi vyakuboshe, rikagukura muri vya bindi vyakunaniye guheba, rikakugira free, rikaguha umwidegenzo. Imana ishimwe cyane. Biradusaba rero kwemera ijambo ry'Imana, biradusaba ko turiha ikibanza, biradusaba yuko turiha umwanya, biradusaba yuko dufata umwanya wo kuba muri iryo jambo ry'Imana, biradusaba yuko dufata umwanya wo kwemera rigakorera muri twebwe, biradusaba yuko dufata umwanya wo guca bugufi imbere y'Imana tugasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririmo ubushobozi bene data, ijambo ry'Imana ririmo inkomezi, ijambo ry'Imana rirahindura. Nta handi uzohura n'umuntu wahoretse ko ari umuntu w'umunyamahane adashobotse, ariko mugahura ukamuyoberwa ugasigara bavuga ngo ujya ni naka ngo vyagenze gute. Ni kubera ko yaremeye araho umwanya ijambo ry'Imana, yaremeye ijambo ry'Imana riramuhindura, yaremeye ijambo ry'Imana riramubohora. Uzobona wa muntu mwahora mujana mu bitagira ikimazi, mu bintu bidahimbara Imana, wa wundi mwahora mubana mu vyaha, uri kuramurondera ariko akakubwira ati oya sinza, ugasigara bavuga ngo mbe vyamugendeye gute, ngo mbe ko atagishaka ko tuja muri za programme zo kuryosha ubuzima, ko atagishaka ko tuja muri boîte, ko atagishaka ko tuja kuryoherwa mu mavakanse hariya na hari. Vakanse simbi umuntu ahure nabi, ariko hariho iziba mbi, ariko ugasanga umuntu usigaye uribaza ibibazo kuri we, ariko ivyo vyamubaye ko kubera ko yaremeye ijambo ry'Imana riraganza muri we, yaremeye ijambo ry'Imana riragira ububasha muri we, yaremeye ijambo ry'Imana ririnjira muri we, riramutandukanya na vya vyifuzo vy'umubiri, riramutandukanya na vya bindi vyamutwara kure y'Imana, riramutandukanya na vya bindi vyari vyaramugize imbata y'ivyaha. Ijambo ry'Imana ryarinjiye muri we rirakora umurimo. Imana ishimwe cyane. Ukabona umukobwa wahoroze ko ari umuntu w'umumaraya katwa byanse nyene muri quartier, azwi nk'umuntu w'igisuma c'abagabo, azwi nk'umuntu yasambuye ingo zitagira uko zingana, ariko uwo muntu munyuma ukamubona ugatangara, ugasigara baza ngo mbe vyagenze gute, kubera ko ijambo ry'Imana ryaramugize kububasha, ijambo ry'Imana ryaramuhinduye, ijambo ry'Imana ryaramubohoye. Haleluya. Harimo ubushobozi mu ijambo ry'Imana bene data, harimo ubushobozi buhindura. Haleluya. Harimo ubushobozi buduha umunezero. Hari igihe ushobora kubona umuntu yahora yama yijiriwe, umuntu yahora yama atagira umunezero, adatwenga, yama yidodomba, yama afise amaganya umwanya wose, munyuma ukamubona ari umuntu yama afise umunezero, ukavuga ati naka yarahindutse. Yego yarahindutse kubera ko ijambo ry'Imana ryarakoze umurimo muri we, yarahindutse kubera ko ijambo ry'Imana yararyemereye ririnjira muri we, riratandukanya impwemu n'ubugingo, riratandukanya ingingo n'umusokoro. Haleluya. Yaremeye ijambo ry'Imana ririnjira muri we, riramugira icaremwe gishasha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana idushoboze kandi duhe kugendera mu ijambo ry'Imana. Twemere ijambo ry'Imana ribe muri twebwe, twemere ijambo ry'Imana riganze muri twebwe, twemere ijambo ry'Imana rigira ububasha muri twebwe. Iyo ijambo ry'Imana wagemeye muri wewe, iyo ijambo ry'Imana warihaye umwanya muri wewe, ijambo ry'Imana ryuzuyemo amasezerano menshi, ryuzuyemo amasezerano atagira uko angana ku bugingo bwawe, ryuzuyemo amasezerano utazi, ushobora kumenya gusa ari uko uribayemo, ushobora kumenya gusa ari uko urisomye, ushobora kumenya gusa ari uko wicaye ukaryumviriza. Haleluya. Niwarisoma mpwemu w'Imana azoguhishurira amabanga ari muri ryo, uzorisangamo amaprofesi menshi ku bugingo bwawe, uzosanga muri wowe ijambo ry'Imana rikubwira yuko utazopfa, uzobaho. Hahandi umuganga yakubwiye raporo yuko ibyawe vyaheze, yakubwiye ko ata minsi myinshi usigaje yo kubaho, ariko ijambo ry'Imana rireme ubuzima muri wewe, rireme kukira muri wewe, rikugire muzima, rigusubizemwo umuzima, usubire kwa muganga, umuganga asigara atangazwa n'amaresulta yandi, kubera ko ijambo ry'Imana ryarakoze umurimo muri wewe. Imana ishimwe cyane. Nukuri nashaka gusubira kubakangurira gukunda ijambo ry'Imana, nashaka gusubira kubakangurira kuba mu ijambo ry'Imana, nashaka gusubira kubakangurira kugira ijambo ry'Imana urufatiro rw'ubuzima bwawe, nashaka gusubira kubakangurira gukunda ijambo ry'Imana. Ntuzovyicuza, ntuzobihogareta, nizoguhindurira ubuzima.
uzosigara abayeho ubuzima bushasha kubera ko warihaye ikibanza muri wewe, kubera ko wemeye rikaganza muri wewe, kubera ko wemeye rigakora umurimo muri wewe. Haleluya, Imana ishimwe cyane gose. Ijambo ry'Imana rizoguha iyindi shape, niwagemerera rizoguha shape Imana ishaka kugira, rizoguha forme Imana ishaka kugira, rizokugira uwundi muntu Imana ishaka kuba. Imana ishimwe cyane gose. Imana ibahezagira bumvisha ijambo ry'Imana, kandi Imana ibagirire neza kandi bashoboze kugendera mu ijambo ry'Imana. Dusenge. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kubw'ijambo ryawe. Ndagukengurukiye Mana ko wongeye kutwibutsa amajambo y'ubugingo, wongeye kutwibutsa ingene ijambo ryawe ari ubuzima, wongeye kutwibutsa ingene ijambo ryawe ari intsinzi, ari ubushobozi, wongeye kutwibutsa ingene ijambo ryawe iyo turigendeyemo riduhingura, rikatugira abo ushaka, rikaduha kugenda uko ushaka, rikadutuma tuba abaguhimbara. Ndasengeye umuntu wese yaryumvise kugira ngo Mana umugirire neza, ijambo ryawe rigira ububasha mu bugingo bwiwe, ijambo ryawe ryongere rimuhindure, ijambo ryawe ryongere rimukangurire kubaho ubuzima bundi, ubuzima bw'umwana wawe Mana. Reka ijambo ryawe rikora umurimo mu baryumva, rikora umurimo mu barigenderamo. Reka Mwami wanje umuntu yumvise iri jambo no munsi umutera inyota yo kuba mu ijambo ryawe, umutera inyota yo gukunda ijambo ryawe, umutera inyota yo kugendera mu ijambo ryawe, umutera inyota yo kwemera ijambo ryawe ko rikorera muri we, kugira ngo agende uko ushaka, akore uko ushaka, avuga uko ushaka, agendera aho ushaka, agendere mu byo ushaka. Urakoze Mwami, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze ko ijambo ryawe ari ububasha, kandi urakoze ko ugiye kutugirira neza, kugiye kudushoboza kuba mu ijambo ryawe no kurigenderamo. Icubahiro cyose kibandanye kuba icawe, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze, amen. Imana ibahezagire. Turarangije, tuzosubira kuwa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. We are a chosen generation.